dufate nk'umuhungu basi dufate nk'umuhungu na mega kameme mega 1500 ataniyumvira vendeze hama mega rahera kuri sheri abazi ndamurongekira maneka ndakubwira kandi gerageza gukundana n'umuhungu bara imisi mike rero mfageza gukundana ndugu nta mamega nukuri twarinze duhebana je nukuri ambabanire nukuri ndakina muririye ntaki gusa para ego basi atacufite basi ukitora basi n'umunsi umwe muri semene agatanga nka 5 umunsi nigeze kumubwira ati ewana amamega agomba mperane turaza gusubira amamega isubiye kandi agaca kwandikira okay asura bitowo yanditse uko nyene ngo sangu turaza gusubira erega ndabize ko nje narabiciye ndavuga ati sawa ndamubwiye ko atamamega agomba hera basi yapfumabwiye ati kabasi ndakurukiye mu musitwe tura basi narayaga rati kino nanje cyenkora ndayagute unyandike sindakwishura burya nakuye akantu ndavuga ati mana ni nkuko nabonye umuhungu kirezera kumwumvira imba ari munkwe kumwumvira basi ikigogo cha rero ndakubwira ko cyakora tumwumvira ikigogo uvuga ati ngo aje namera no musako abariko aja kuyasuka mu bandi bakobwa man akiza kuyatanga handi kandi watashe bikaraguha en plus ubu uramwitayeho uragize icyo ushaka cyakeneye cyose uragikora gusa ukazibona uciye ahantu aho musanze ari kara ego nukuri bani uramaze kugushikira ukaba uri kumwe na sheri wawe ukazomba avuze wowe uvyakira gute ukazomba avuze ngo ukajya kana ni keza ukajya gakobwa ni keza ndabara ikijisho je simvuga ndakura bijisho je nje riguhinyisha mwana turagushikiraho gusa je nageze gukundana n'umuhungu umuhungu tukaza turabwirana rya mudemo ni mwiza bamukene nje kumuguhamagarira ibyo mwavugana nka blague siko nka blague jambwiye ko nje kumudana uje basi nk'ubu muri kumwe yasamaye neza yahezeyo akanibagira ko muri kumwe wewe yamenya naciye ana telefone ntamubwira neza wahejeje kuraba kurara banze umuvugishe nimwaheze manze gende kwanza umanze umurabe neza umuduzo mu manure so nivyo urazi iyo umuhungu agusuzugura arabikwereka abazi nk'umuhungu mu telefone akaca akubwira ati ndi busy ash umuhungu ubu naho yagutera inda so atakwihakane cyangwa kubwira ati gatana hamwe igaza kubona cyangwa yemere nawe nyirakubwira ati je ndera umwana w'urimenye baze nk'ubu wewe usanze sheri wawe ariko asubira n'undi mukobwa uvyakira gute ngo kwisa gute kuko rero ndatanze miliyoni na bwakeye bivanye wese aho aherereye so guys koko twari mu tubanezereza hahandi nyene kwakundiye no musitwazaniye bishasha si bishasha n'umugema musanzwe mumenyereye kuri Step Media amadutera iteka vema ubu n'umukunzi wacu guys n'umukunzi wacu aradukunda natwe turamukunda yawe utamukunda ari twomugaruka ariko turamukunda cyane cyane runa munsi nanje yanteye iteka avuga ati tora gatebe wige ndaza arabaza kwakura ivyigwa benshi bivanye n'ibyo tuza kwa turiko turavuganako so reka twanze tumwake rero aturamutse aturamutse meze neza ndashima none meze neza yaje ni save murabibona ko agasure niko bose uri mwiza kandi cyane urakoze bimara uri mwiza uratisa ibintu ni wane urasa neza vema so banze turamutse kwanza ubiyibutsa ari abashasha dufise ababone bashasha dufise bakeneye kumenya ati mbega cyo mukobwa kari mushasha kuri twebwe yitwa nde ninde ko ari gihe usangura ndi mushasha oya uraharongeye ndarangi okay ni sawa hama ku mazina yitwa Ingabire Pamena bon sijya mbere nabanicaye ngaha ariko ku bandi kwari bamaze kumbona baranzi barakuzi cyane Pamela barakuzi cyane na ndamuzi twashaka yipresente ku babone bacu bashasha eso Pamela n'umunsi mu gatondo havyutse akavura wabibonye wari ngeho wari wenyene wari wenyene mu gitanda ndeka ntaragira mariage gashaka uvyumvaga ndakunze kuvyibuka cyane nabwiye ko nje mwishuka ahubwo navyiwe na pere bantelefone yambwira ati ko harahana muri kuca yo peresa nandi navyitse niki wakoze ko kudutera iteka ukavyuka mwakajya kavura kari karyoshe kuryamamwa uradutera iteka uraza areka so Pamela hari ibintu byinshi tumaze tubona mu bakobwa bibi iki gihe natwe tutikuyemo siko turimo natwe turimo ari ukuntu basigaye bakunda kuja mu sugar daddy cyane babo bivuze kwikiwe sponsor na mahera n'umutahe ni ikintu gukunda
Ubaza ko byaba kuki mu kugenda genre mwabashuga dati. Kenshi bakunda kuvuga ati ngo bajane bikigenga mu mpera basohora. Sinzi ko ari bagenda bakurikiye amahera. Wowe ivugire kuri apare yawe siko uvuga ubyumva ku bandi bagenda. Ndazumva ku bandi. Wowe ngo bikora. No, basi navuga ati sinzi ko no kwiyumva. Sinibaza ko byankundiye. Awo tinya cyangwa uvuga ati nko umugore wabimenya kanswa kamaze. Uvuga ati umugore wiwe. Umugore we none nanyene kugira nyene arekure yose kana umugabo yabuze ikintu ku mugore agikurandira ku bajene nka twe. Uya hari abagore bafise ingeso mbi siko itama. Ariko kuri Jevema nivyo ko. Namutama kandi numva ngo nibo baba bazi nyene gufata neza abakobwa genre abana nibo bazi gufata neza bazi. Nene ko bagupfiriyeko byama byabaye urabizi byama byabaye usanga ari umuntu yapfuye gusa ndakeneye kumenya biva kuki. Nene nk'ubu ndakubaze agupfiriyeko famiye yawe kaca yumva barajyana n'umugabo nakayapfuye ko rarajyamanye napfu kendo jana cha nasate naho naje niyica ko kuva yuko ho bayo ni akugira usanga umukobwa umenga hari akanabuze mu mutwe je ndetse ko ariho biba byapfuye ariko si birabi abakobwa batinze abona ko bamengo ni ibintu bisanzwe ya nko polisi nahije cyangwa sigura ko Urabona tuvuga benshi baca bitwaza yafashe ku nguvu yagize ko atabari hari yakuzanye ga yafashe ku nguvu yakuzanye aho n'ubwenge buke bw'abakobwa buhagaze niho buhagaze akaza bumva ngo yafashe ku nguvu ngo yagize iki yaguteruye rero ku nguvu aruko ari we basi nanye nivyo kumvikana no yagushikaye muri shaje mwarinze muca ku bantu bose yari yakuze ibiyitwi yari yagiye kugira irinde wemera so wewe wibaza yuko abo bagabo baze ko ari ivyo babuze ku bagore babo canke n'ingeso mbi mbona numva avuga ati ngo bako baragira ngo ubujene bwabo sinzi ko ari ivyo basi ariko bari honovera eko ariko je ariko ikindi kintu niyumvira mu bintu b'abatamu bese asanga ari babandi bakiri bato bataciye mu bintu byo gukunda abakobwa kugira iki mu busaza bakaza bashaka rero baprofite rero bimwe batakoze gusa ivyo kenshi bikunda kugira abafise amahera bajya ba boss natamara ufise wowe kwita kumwe ku mwana w'abandi nico cyacerekana yuko abakobwa bagenda bafise genre bakurikiye amahera usahera amajana bagenda bakurikiye amahera ni aba bafise abashiri babonako agamara nibaza nire ngo bosheri wawe mbuze ati ko bamuvanze n'umutamana angana na se aruta na se wawe ivyo bigera gute gusaga n'abahungu basigaye babigira ya ndashaka mami tekana ubu hari umunga kubwira ati ko jene twakundana na wewe je kunda bashunga mami ariko kubera iki nyene ashaka nyene ya mahera n'abahungu basigaye sonje natwe egaranye bararondera sponsor barashonje nka twebwe baravuga nzagiye ati ngo ashaka shunga mami kugira ayo mahera yaronse badazira bisangira na sheri wiwe. Oh my god, agusumba wakunda sheri wiwe. Aramukunda avuga ati basi ko mbona sheri wanje ndabivuge gute sindamutwe ngo nimbwa. Basi ko mbona sheri wanje atacafise ndabivuge niyo way nziza siko atacafise kajeje kuyarondera muri ubu buryo hama tuyasangire na musomba abasaga ati ndakubaze nanje ndakubaze mudufate example. Sheri wiwawe afise sugar mami uce bimenya ko afise sugar mami ndugu yabo wogira iki narakubwiye n'ikindi kintu numvise ngo uriyo sheri wanje ufise mu besto ngo best friend umukobwa ibyo ntibibaho vraiment kumbwira yuko dukunda aba best friend baradisambura nyuma atavyuzi apaka kuvuga ati nabo ba mu kibanza cyabashe aho utari ni haca apaka kuvuga ngo baradisambura najya kugira ati ngo turasohokanye barasohokanye musohokana gute imagine ugasohokanya best friend bone mugenzi wanje ngo pape umukobwa ara best friend cyangwa pape kwari kibo byo twebwe twa dufite umugenzi w'umuhungu bari planta sinzi ko bari telefone zawo wawe natse amatwa cyashinga urabanye umenga sinzi ahubwo karita barimo urasigaye bameze genre bashaka genre abakobwa b'ubu kuntu bameze bashaka abantu babaha siko barakunda abantu babaha donc utamuhereza amahera bien sûr bakunda gusa neza tiyahera barakunda kandi nizoma niyo umuntu mukunda genre akameme sinigeze gusoma akavuga ati genre aho umutima uri niho genre ububiko bwawe buba buri ariko arindi defa abakobwa bafise kiki umukobwa umuhungu adakunda atazi kumusaba amahera ariko uwo adakunda
arayamusaba umengo sinzi je harige niyo vire basi ushaka kumwirukana kugira kuveko ego gusa n'abandi nabo bavuga ati genre ngo kujya kuntu avuga ngo sinosama rashiri wanje iki akaja kuyasaba uwundi uzubwo ariko n'ubundi bumaraya siko mu byiza no mu bibi muba mukwiye kubana uko nyene karareka kubesha none mu byiza no mu bibi muri duke mwose ndakubaje uretse sheri wawe sheri wawe uretse ndakubwira abahungu n'abana babi umuhungu urashaka kumwizera kandi ukanamukunda uko ameze kose ariko akacaronka uyundi yamahera aho kwiyumvira basi navuga ati mwakundanye atamara fisi atangiye kuronka dukeya catanga kubona rero abana bandi rero abana bayifumbire aca yibagira wa wundi bavanye kure amahera yose atangiye kuyagira sponsor ku bandi bakobwa niyo mpamvu abahungu nabo bahinduye abakobwa barabahinduye nibyo ico naje nacebeze ijana kwijana barabahemukiye barabahinduye umva muravana mu bibi mugafashanya ukavuga ati je vraiment ndakwemeye gusa mu nyuma gacaronka uyindi baby ahubwo ni kwa kundi bavuga ati iyo umuntu atararonka amahera ntuburamumenya uwo ari umuntu mumenya afise amahera ntutumenya ati naka ni nk'umugenzi urandufite nk'umugenzi nk'ufise umugenzi mutanguye kuba twebwe n'abakobwa turabagenzi twese nta mahera dufise gusa nyene nico dufise turagisangira ronka rero umuhungu atangura gusukamwo amahera umukobwa umwe muri abo bagenzi bwa bugenzi buca buhera guhagarara gusa aca abona abandi bafise amahera menshi nkawe wowe aca kwibagira aca na kumengo ararenze ubu ntimukiri kuri level imwe umengo ico ndakizi aguhinduka barabiguhiriye mfise experience tunavyumva barabigukoreye ari umugenzi yaguhemukiye iyi si tarazunguruka isirazunguruka kwera ari umuntu ashobora kugira ibintu kumirwa ni nkuko basi jana mpamvu turanse umuhungu agukunda kandi nyene ishima ico gike yaguha mutekano ubu baragoye kuronka hewe kuronka umuntu agukunda nabo baragoye gutesta niba abandi usanga aragukunze ijambo ca munyafra nkora utagira inoti umukurahe abahungu bubu rabo siko arakubwira akagukunda kandi sevye hari gihe abagukunda gusa nta kibuza yuko aja kurondera abandi urumva ndakubwira ikintu dukwiye kwitaho twebwe abakobwa muri kino gihe iteho umwanya guha iteho ikintu cyo rero agukorera aguhaye umugongo si uwawe urumva ico cyandike mu mutwe abanza guha umwanya umuhungu n'umwana w'abandi ico nico n'umugabo wo mu rugo araguta akaja kurondera abandi kandi adaca kuburanye gusa niyo bavuga ati umuntu agukunda araja hariho hose gusa impera n'impera ukagwa iwawe aruhuka aguye kandi kuri wewe ico nico gusa rero hari igihe usanga uwo mutahe wawe uba ukeneye ariko awuha abandi mpanyure igisohiri ngaho nyine niyo mpamvu namvuga ati biratetse gukundana n'umuhungu ufise amara y'iwawe nta kuduga mu mutwe n'umusi n'umwe nta gufata nabi ntigiye gufata nabi gute uvuga ati kuko pesa zako eske iki gisuko mso mu mutwe raje amara nashize turazi umutahe iyo gahane kandi ariko cyangwa tekana rero ndabisha amaso ibindi bihere wowe mbeka genre umugongo urya urukundo ari rugizwe n'ibintu bitatu navuga ko ari ibintu bitatu uzaye n'umwanya cyazashika nkaba narazibanye reka ndakwibutsa siko reka ndakwibutsa n'umwanya aguha siko n'umwanya aguha ukuntu akwitaho kuko ashobora kuba aguha umwanya amembe ariko atakwitaho kukwitaho kandi genre iyo ufise umuntu umukunda uriko kumubona asa neza yego kumubona asa neza hamwe muri kumwe abatagushisha kwijisho ni nk'umuhungu je ntangaza abonye umukobwa nko dufata aberewe asa neza ashugenda mu bagenzi ntuzi mutaye wavuwe ashugenda mu bagenzi ngo mani ngo temungu ngo mani ngo hashari wanje gukona tabese gukona asa neza nta n'ikintu cyawe kibi wewe muco myitegeza kafite none nk'uyu eske yumvira ko marana yakuye ni hahandi nyene kandi naniyo antaruko kubaza ngo wabikuye he wo gusa araryohewe n'ukuntu gusa kubona utagase usa neza atazi ivyo bintu ni nkajya umusi nawe uzamubwira ati sheri nshaka iki niki uramugara paske nyene nta kintu akwinjirije mu buzima bwawe wowe nyene uzi ibintu vyawe iyo ubikura iyo wimenya namubwiye no kubimubwira avuga ati jewe naco mfise iki
urabona usanzwe usa neza niyo mpamvu jambwiye abahungu atira bisubireko bero arico gukora guys avana kuza muri paratura ngo umudemo asa neza mutazi amahera ava guys mumbabarire question magnuze muri badatu mbega amara yakura he ni gute shiri badashaka gusa neza ntazi mutahe dufate nko umuhungu basi dufate nko umuhungu na mega kamera mega meetings ataniyumvira vendeze amamega rahera kuri sheri abazi ndamurongekira mane kadakubwira kanje yagize gukundana n'umuhungu ara imisi mike ro mfageze gukundana sheri ndugo nta mamega nukuri twarinze duhebana je nukuri ambabarire nukuri ntakina muririye ntaki gusa pana ego basi atacufite basi ukitora basi n'umunsi umwe muri semaine agatanga nka bitanu umunsi nigeze kumubwira ati ewana amamega agomba mperane turaza gusubira amamega isubiye kandi agaca kwandikira okay asura bitoya yanditse ukonyere ngo sangu turaza gusubira erega ndabizi ko nje narabiciye ndavuga ati sawa ndamubwiye ko atamamega agomba hera basi kumabwira ati ko basidakurukiye mu musiro tura yaga rati kino nanje cyenkora ndayagute unyandike sindakwishura burya nakuye akantu ndavuga ati mana ni nkuko nabonye umuhungu kirezera kumwumvira imba ari mu nkwe kumwumvira basi ikigogo yo kure cha rero ndakubwira kujya kwanta umwumvira ikigogo uvuga ati ngo aje ntamera no musako abari kaja kuyasuka mu bandi bakobwa ma akiza kuyatanga handi kandi watashe bikarago amplisi wowe uramwitaye uragize icyo ushaka icyo akeneye cyose uragifata gusa ukazibona uciye ahantu wamusanze ari kara ego nukuri mani uramaze kugushikira ukaba uri kumwe na sheri wawe ukazamba avuze wowe uvyakira gute ukazamba avuze ngo ukajya kana ni keza ukajya gakobwa ni keza ndabara ikijisho je simvuga ndakura bijisho ijisho nyene niryo riguhinyisha ma ziragushikiraho gusa je nageze gukundana n'umuhungu umuhungu tukaza turabwirana jya mudemo ni mwiza bamukene nje kumuguhamagarira ibyo murabivugana nka blague siko nka blague jambwiye ko nje kumudabi ujya basi nk'ubu muri kumwe yasamaye neza yahezeyo akanibagira ko muri kumwe wewe yamenye naciye ananyerefonye nkamubwira neza wahejeje kuraba kurara ngenda banze umuvugishe nimwaheze manze ugenda kwanza umanze umurabe neza umuduzo mu manure niwumva yuko kumvuye yakoze nk'ubu wewe usanze shiri wawe ariko asubana n'undi mukobwa uvyakira gute ngo kwisa gute norengana basi no bitegereza gusa nk'abandanya basi kwipaye wanje nk'udufate example ndabasanze bahagaze mw'ibarabara ko bagize bari mu vyabo norengana nkaja kubabarira imbere y'inzira nibona muvugisha ko abandi baca bagenda bakagwana bakagira iki yo ora nubwo ni umuhungu manaje agenda yiyemera ngo uranakate kademu mukarangwaniye ngo nawe ukabona kurya ngo naco kanze agasuzuguro ku uretse imena umuhungu akugaye ibyanyu bakwezi abo ntuma ndakugaya akakugaya wewe none inyuma yaho asuye kuza kuvugisha wowe mwakira gute wumvugisha gute yo cyane ko ataca byangize ngoma mubandanya ka ahubwo rero ndakubwiye kirane cingira sishaka kumubwira ati ngo narakonye kurakora oya nawe yakubonye tubandanye uranda kugenda hari kintu ndakubata ahubwo cyo tubandanye uko nyene twese dukine game twese urumva mako musonyero zo kuyumvira umbwira ati je naragize iki kandi twambonye ndasabye ikigwawe none ndakubwira ati ibyo ntacyo bitwara ni ibintu bisanzwe kumbe mu mutima kurasha ni gikomere ni nko munga kwandikira bisasi sayine y'ijoro batanyere mwavanye nka 18 ntacyo mwapfuye muri mumeze neza acha kwandikira bajari kintu ushaka kumbwira kucuma tekiki ushaka duhebana ibyo birabaho atacho mwapfuye yavyara gushikiye gapame mara atacho mwapfuye akacha kwandikira ngo jango basi nyine bajanda sikintu ushaka kumbwira ushaka ko duhebana ukamubaza nakoze iki nta nakimye kandi ngura umwana mwiza ayo majambo rero yo niyatsitazanye urana kimwe twavuye ngo niyo mpamvu navuze ati kubera ko umuhungu ko ndamukunda cyane kirazira mu buzima tubara nk'aba legend nyine twese ku musitari basha ugenda mu bandi bakobwa urimenya gusa nyine umwanya wanje uwumve gusa nivyo urazi iyo umuhungu agusuzugura arabikwereka
abaje nk'umuhungu mu telefone akaca akubwira ati ndi busy bakajya bakarababaza basi nyene biratahuritse ego rero nkundi umuhungu nyene muri page itandukanye amasaha ivyo biratahuritse gusa dufate nk'umuntu muri hamwe so kuvuga ati ngo ari kure na kure muri hamwe ukaca mu telefone akaca akubwira ati nta mwanya mfise canke akaca akubwira ati uyu muri uno mwanya canke akubwira ati jewe pereza zirandusha mu mutwe iryo jambo ryo ryarivuze umva noca ngenda ndamubrosa ahubwo atike noca mubwira nijya message yo mu gatondo ntasubira kuyimuha tumubloka mani muriza kubwira ngo apereza aho zirandusha ariko ko nawe mubabaza nawe kumva ukuntu kababaje abantu nkubona babara reka naranda kubwira ko uretse umuhungu n'umuri mbere yihagarara avuga ngo nakubwira ati ngo apereza zirandusha gusa abakunda kuzibona reka atangura kuzibura kuko wahindutse kurahindutse we niba ashaka apereza nyanose kuzibona zirakuruhisha waruruse nawe kuruhuye ashaje nikomeze vrema umbwiye ikintu nahora ndagikora ndagiheba ashaje ndagiheba twaratuvuga na pere mwijoro nkagutelefone inshuro zibiri ukacumbira ati nta mwanya mfise nanje telefone ndavuga ndi muri TikTok rindira meze ndi live muri TikTok turaza gusubira ari ibintu mpora numva pamengo y'umuhungu byagaye agukunda byanyabyo like biri sérieux ntaba akeneye yuko genre hari ingorane igushikira genre nuko biri hakema biri hakira ntaba akeneye ingorane igushikira nko bijya byo gutwara inda kugira iki genre je sais pas abo bari abahungu ba kera shusho ubu nta bagihari rero urumva bagikundana umuhungu w'ubu naho yagutera inda so atakwihakane cyangwa akubwira ati gatana hamwe yigeze kubona cyangwa yemere nawe nyine akubwira ati jendera umwana w'urimenya aho gusa n'abagukunda umuhungu agukunda abona ugisa neza ugitagaze gusa nibyo amaze kuronka icyo ashaka wamaze nuvuga ati ibaro yinjiye gori yinjiye babihetse aca avuga ati kiza kurondera kandi abagishushe abakiri up to date kwera bagifise amaraso ashushe uba wavuye ku murongo kandi wumvere baba ko ni ubuzima gusa bangu murabana babi bangu n'abana babi bavuga ngo akundi ivuka ibyo iri ku giti ibyo iri ku giti ukibona gusa arinze kuyimanura biba biheze ariko biba biheze kwera n'abana babi tubise nibo baduhinduye umugari wawe nibo baduhinduye batuma imitima yacu umuhungu n'umuntu wa mbere ashaka kwereka urukundo hamwe bonyene unicaye no muhira uramaze gukundana n'umuntu hamwe ivyo mwaciyemwo kare byose mwirura byiyumvira ukabibona cyane dufate ngo arakumbwira iki akavoice keza mani namwegera kagoma uri kurakumviriza reka rero gutangurira ibisanga ariko turaryamye ukumva nyene biragushishira uje vuga ati niba uyu muntu yaje mu buzima bwanje gukora gusa n'ivyo bahungu barahinduka hewe arakwereka ko agukunze mu minsi ya mbere gusa uko bigenda birahera none je gusa sindabitahora ni nk'umuhungu dufate mu minsi ya mbere araguhakiye zose ushaka gusohoka twende ukereye impuzu ego aba yagusutsemwo marike nshasha za telefone ni izawe zose ni ibyawe reka rero yumve ko aguhaze ni nkahade nyine usanga umukobwa atunze nka iPhone 17 barisanga nta n'ayama megafise aho nyine ushobora ko bamuhaze ubize macho mahaya ubize 1500 mega usebye ibintu kwikiba ku bahungu ugasanga niho urukundo ruhera kandi ibyo bintu birashika cyane mu minsi yambara ko kagushuhiye uko iminsi igendera rero biva kuki nyene abahungu bagaruza batubwira abahungu niwe bareje kukurondera ariko akaba rero atangwa kumva ko urukundo rwaheze gusa nyene umwana w'umuhungu vyama agukunze yakavuga ati uyu muntu je ndamukunze vyama n'umuntu wa mbere akunda kurusha umukobwa ico ndakibavugira barakunda rega nukuri umuhungu agukunze aragukunda kubera nyine ababona hariho couple imwe nyene nkunze kubona muri TikTok sinzi ukuntu yitwa nyene couple nyene yino nyene mu Burundi mbaye intenante ndabibagiye ndabajya mu kiganiro kimwe kiraho vraiment sinzi ko ariyo myaka nyene bamaranye vraiment barakundana abahiga basha sinzi imba ari nde
oya Goodness. abaje nyene bari godless simba rinde nande niba ari Sierra nande menya Sierra nyene bari nande umukobwa yitwa Sierra sinzi umuhungu nyene ntibukiza ngo umuhungu nyene ndamuzi ariko nyene izina ryiwe ni Ntarundo kandi afite abadini jana asumazira benshi mukareka rero mva nyene nubwo kari couple nkunda mu Burundi bemwe ukuntu babaye numva basi ntibatinyana kwerekana urukundo rwabo uwo muhungu kuri statue ya WhatsApp mama ndachoka wowe turindirana morning yo mugato kayibura Biyumvira uri muri relation n'umuntu akagira kenzi baba batarakora mu twabutse gute imagination birababaje batuma wibera single rega ntuburi akupi uri single kuko akwandikira ashatse adashatse akareko donc avyumvira niyo mpamvu nkunda relation ya kure na kure kubera nyene ndagutahure nta mwanya ufise excuse yose aguhura urayumva kuko ntubumubona yego umugani wawe ukazamva umuntu ari mu Burundi uramurondeye nta mwanya afise kandi urabizi yuko iyo saha kenshi ariyo mukunda kuba muri ko muravuga ati iyo saha eske nta mwanya ufise itabe basi yapera umva ikintu umuntu agomba kubwira mumuramutse iyumvire arakwitavye meze neza akaca kuva phone akaca kwandika canke nta nako yitavye uramutelefone aca yikupa aca kwandikira arindira ndi mu bintu vyinshi Zeno tombwira ndishere wawe ni Acha mvuga ati urareka ikintu ukoze uzokira injuro zitanga tuzacishira ikirijana kabisa ndoka ndakikwishuye naho uranaho je sindakunda umuntu ambera ati bagira ikintu uracishira nava ndakwereka yuko nacibagiye ariko ndi umuntu ambere ntibagira uzurakishira afata basi bavuga ati ndabika okay kandi basi ndakikwishuye kizokubabaza kurusha je guys umukobwa umutinye urazomuhemukira kamabaza ko savye twizijana guhemuka ko tuzobira cyane uzagenda ndetse uratse kintu cyaba Imana cyabode ndasaba ndagusabye akunda umukobwa nawe ntamukunda azobimugirire donc azobimwishura yumva ukuntu agatima icamba cya drama nta gatima nigirira irabaza kwe so Pamela nigiye ikintu bwe abo bakobwa bari mw'ivyo bihe usanga umengo bariko barihatira ku bahungu batabakunda nigiki yo banura umukobwa mugenzi wabo yigenze nawe kubicamo ku muhungu atagukunda akabasi navuga ati ku muhungu atagukunda vraiment niwe kure wera gukunda umuntu atagukunda ikintu cyambere kibabaza kandi sikuvuga ati ngo uramwigumije ko ngo mu nyuma azohinduka ego umuhungu hari igihe mu mwanya muba muri kumwe atabona valeur yawe yuko ufise agaciro gusa umunsi yakubuze ntihazomenya agaciro kawe ukuntu kameze ikintu gusa je navuga ati cumwihuza amuva inyuma gusa umunsi yatangiye ko natangiye gutagata ntazogaruke azatangira kwiyumvira yo mwana ndimwe naramwitaye ahubwo kabisa so Pamela wakoze cyane rero nukuri urakoze ku mwanya wawe duhaye ndibaza hari byinshi biza abasore muramuhinduka abasore dore kuri kameramani muramuhinduke nimba ari kumeze nawe nawe badoko ibyo uri kurakorera mugenzi wawe umenye ko nawe ari bigukorera kandi umunsi babigukorera bavuga oya so mwakoze cyane rero kudukurikirana Pamela irakaja mu bwiye abakozi bacu ba Step Mwiza n'abaryo basore bameze kuko ugende bakuri ingone ku gishitsi icyambere navuga ndajya hagandi kumwe nawe murakoze cyane turaryoherwa agambese navuga ati numwanya nyene mba niyumva ko ndifye kuvuga ico niyumva cose akihama navuga ati mukomeze kudukurikirana mwakoze namye ndabashimiye hama mukomeze kudukunda nkuko natwe tubakunda abakozi ba Step Mwiza mwakoze cyane kudukurikirana basore mugende muhindutse murumva yuko mwatubabariza imitima yacu mugende mubifutse muduhe urukundo basha turarukeneye twagerera urukundo rwawe shaka dusukemwe urukundo cyane cya mutima so mugire ibihe byiza rero mukomeze muryoherwa na Step Mwiza so utarakora subscribe igenda uyikanze n'akantu gato cyane zo kuma twabanezereje twabahaye bishasha byiza cyane like turayikeneye mugire commentaire ndetse na share so mugire ibihe byiza cyane rero turabakunda ciao bye bye